Union Africaine hari ibibazo byinshi abanyafrika bayitezeko mugabo uno munsi tutariko iratorera inyishu ibibazo bijanye n'ingwano mu burere bwinshi. Union Africaine yategereza gufasha kugira ngo ubwo burere bushoboye kuronka amahoro. Ivyo aho hari totanga akarorero nko muri Congo turazi ko hari ingwano muri Est du Congo, hari uburere bwinshi bwafashwe na M23. Tufata akarorero nko muri Sudan turazi ko hari ingwano ikomeye cyane hagati y'igisirikare n'abandi basirikare batagishigikiye paramilitaire ba FSL. Turazi ko hari ingorane ibibazo vya terrorisme nko muri Sahel, mu karere ka Sahel ka Afrique de l'Ouest. Muri ivyo bibazo byose tuba twiteze ko Union Africaine igice ifashije kugira ngo ubwo burere buronka amahoro. Gushika uno munsi nta kintu Union Africaine yerekanye yuko ishoboye gufasha. Muri Congo murabizi ibihugu biko biragira ico bifashije vraiment ni Qatar na Etats-Unis bifashije kugira ngo ingwano ihagarare. Muri Sudan nta kintu Union Africaine yerekanye ngo kugira ngo ifashe guhagarika ingwano. No muri Sahel nta kintu Union Africaine yerekanye kugira ngo ifashe kurwanya terrorisme. Ico rero abanyafrika babiteze ku mu president mushasha nuko hari inguvu nshasha abazanye kugira ngo afashe Union Africaine iboneka yuko ishobora gukora ivyo yiyemeje, cyane nuko Union Africaine ivuga yuko ibibazo vyo muri Afrika biteza gutorerwa inyishu n'abanyafrika. Mugabo uno munsi turiko turavugana Union Africaine nta kintu kinini irerekana ko ishoboye kubikorako, cyane ko kenshi ibihugu bigize Union Africaine vyo nyene usanga bitumvikana kuri mwe n'ivyo bibazo kwasi usanga Union Africaine iri paralize. Rero ico gituma badashoboye kuvyumvikana ko n'ubutwari Union Africaine kenshi usanga ataco ashikako. Uko tubibona ubutwari Union Africaine nta nguvu nyinshi aba afise kuri ivyo bibazo, cyane ko nuko na Union Africaine yonyene atanu uburyo kenshi ibifise kugira ngo igire ico ikoze kiboneka kuri ivyo bibazo. Rero nimba hari ico ndashimira azohindura ni ivyo tuzobiraba mu bikorwa azokora. Niyo hagira ibikorwa akora birengeye ivyo abandi baje imbere yiwe bakoze kugira ngo utore inyishu kuri ivyo bibazo, tuzobirabira kuri tere nk'uko Rwagasore yabivuze ati vous ne jugez pas nos actes. Ndashimiye bazomurabira kuri tere barabe yuko hari ikintu gishasha azozana.